Hari umuntu aza mu buzima bwawe akakwiharira twagiye kahise kawe kabi mu buzima ukakibagira akakujyana. Hari umuntu aza mu buzima bwawe akakwiharira kahise kawe kabi mu buzima ukakibagira. Nawe nubwo byaba bikurima ariko nturimba indirimbo kugira inezere wewe, juste twe turimba ibintu tubona hanze juste mu bantu kugira indirimbo ifasha abantu. Urumva ko nkawe yagufashije umwana akaguha ibintu, so just nkora hit, nkora good song. Hariho difference ya hit na good song. Je nta hit fisi ndimbo. Yes, nkamwe abaririmbyi kumbure muba hakujya y'igihugu mubona umuziki w'u Burundi mu makungu bawakira gute? Mu makungu juste ni abarundi ba mu makungu barazakira neza, abanyamahanga nabo zirabaryohera. Ariko Egozen TV. Yes, turi kumwe na Mr. Nduhura kumbure umustar kabisa. Ni no mu diaspora ngiye gutunga sha. MT number 1. Urameze fresh? Ndameze fresh tu. Akabeho k'ingozi wakumvise gute? Bana na sanye ikoti, umupira, jacket byose. But nibaza turaza kumenyera tu nta birefu. Kumbure ni MT number 1 ndaziko nta muntu atakuzi. Bamaze kukubona look yawe direct babamye ko ari MT number 1. MT ntarakubaza byinshi kumbure ntaramara akajwi kawe. Banzo ndirimbire Nduhura gati. Mzee, unataka kunichosha show usubiri. Kabla hujachoka ndo bani nimeomba kabla hujachoka. Kurimbira baadaye ni bo. Nshaka gato cyane basi. Hari umuntu aza mu buzima bwawe akakwiharira twagiye kahise kawe kabi mu buzima ukakibagira akakujyana. Yes, kumbure ni MT number 1 mwamaze kumwumva. Ijya ndirimbo yaratumye umwana ari hano ampa bya bintu andungikira ka message kameze neza. Urantera imistari bro inspiration gukora indirimbo nkazijyanye zifasha abajene benshi kumbure uyikura mbo juste inspiration tu n'ibintu ubona mu bantu, urukundo ruba ruri mu bantu, bose ibintu we biba bikurimwo. Nawe nubwo byaba bikurima ariko nturimba indirimbo kugira inezere wewe, juste twe turimba ibintu tubona hanze juste mu bantu kugira indirimbo ifasha abantu. Urumva ko nkawe yagufashije umwana akaguha ibintu, so ni ibintu biba biri fresh. MT number 1 kumbure ufite amahita agetandukanye ariko indirimbo kabisa yatumye umenyekana nka MT number 1 ni nkiya? Nibaza nakoze indirimbo nyinshi kandi nyinshi zageze zihitinga cyane. Mbo icambere cya kwanza je sinkora hit, nkora good song. Hariho difference ya hit na good song. Je nta hit fisi ndimbo nziza tu. Indirimbo ushaka kumviriza uyu mwaka nejo n'umwaka ukurikira. Hit ni indirimbo iza mu kwezi kumwe ikaba yavuye kuri chata. Ariko je nta ndimbo ushaka gukora iva kuri chata no. Yes, nkamwe abaririmbyi kumbure muba hakujya y'igihugu mubona umuziki w'u Burundi mu makungu bawakira gute? Mu makungu juste ni abarundi ba mu makungu barazakira neza, abanyamahanga nabo zirabaryohera. Ariko hari gusanga batumva ivyo turirimba, canke ugasanga ntibanatuzi. Wanashaka ndabikubwiza ukuri, kiretse nk'aba twara abakwezi canke bakabona nk'ibiteramo byacu none akifuza kugukurikirana. Ariko nk'aba just ntabwo ushaka kuvuga ngo nko muri Amerika ngo aho nciye ni nkuko nciye mu Burundi. Oya, very different. Yes, kumbure agahaze mu muziki ndundi ni nkakahe uri kurihwe? Agahaze nuko novuga ni ibintu byo kuorganiza ibiteramo. Hari abantu benshi bibaza ko babizi ariko atavyo bazi. Abanyagitega baragukaniye mbere ndetse no mu zindi ntara barashaka kubona MT number 1 vis-a-vis amaso ku yandi. Mbe mu zindi ntara utegekanya kuzojayo? Mu zindi ntara sindiko ndategekanya kuzojayo vuba. Rero ngiye kukubwira ngo biri mu nteguro zanje no ndakubesha. Yes, kumbure nk'akajambo kanyuma wobwira abafana bawe ni nkaka? Jikiri nobwira abafana banje nuko ndanezerwa niyo bambwiye ko indimbo zanje zibaryohera. Hama kandi nanda bashimira ukuntu batwitaho, ukuntu badusupporta atakintu twabahaye. So je ndishimiye abafana banje muri rusange n'abafana b'umuziki w'u Burundi abo gusa bafite donc
ishaka ryo kuduteza imbere kuko hariho abafana babitwara hasi kaho n'abafana badufana baduterura kugira twegere hejuru so uwo wese adufana by'ukuri ndamwishimira kandi nibaza ko umwartiste wese yomwishimira uwo nawe wundi nawe aturi inyuma ariko avyerekeza hasi nawe yo kwikebuka kuko iterambere ni rya twese yes kumbure iyo bakubwiye kuri mu diaspora wisanta gute ko mu diaspora bivana n'ico ushatse kuvuga mbo sinzi umuntu je nibaza ko mu diaspora ari umuntu aba hanze y'igihugu ariko twe nkatwe turabarundi twavukiye mu Burundi dufise byinshi mu Burundi dufise byinshi dusangiye n'u Burundi so mushaka no kutwita aba diaspora mwobireka canke mukabibandanya gusa je nta kintu kirefu numva mwinyise mu diaspora tuni ibintu bisanzwe katugushimire cyane bazi ko nitwagukenera kandi tuzokuronka merci sana nande bashimiye Egozen TV.